ikintu narose sinagira aho ndima, ubu nararose iparasera, ubu ndafise igare naguze 150, n'iparasera naguze 400, eka ndafise n'akabutika aho mu nzu ndonderamwo ubugari bw'abana, n'umwenda n'iki cyaricyo cyose nta na kimwe nigera nifuza. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo. Aha rero akaba ariko arashimira ishyirahamwe Mera nk'abandi, ishyirahamwe avuga ko ryamushikanye ku iterambere mu kumuha uburyo bwo gushobora kugura ibitungwa bitandukanye. Ubu rero ngo akaba yaranoronse inzu nziza kuko iyo yahoramwo atakuntu ngo yari yifashe. Aha rero twashatse ahanini kubereka n'abandi banyagihugu batari bake bafashijwe n'ishyirahamwe Mera nk'abandi mu migambi yo kwiteza imbere. Aha rero barashima. Jewe amazina yanje ni Nyabuhoro Ritisi, tukaba tuba muri komine Busoni, zone Gatare, ku mutumba wa Gatete. Nkaba ndi umutwakazi nigeserukira Mera nk'abandi aha kuri mutumba wa Gatete. Twebwe rero Mera nk'abandi taraza abato twari inyuma, mugo ubu turamaze gutera intambwe ndende. Imaze kuza twaraguze ihene, utarifite n'igare naraguze n'igare, naraguze n'iradiyo ishobora kuzirambwira amakuru, naraguze na mituweli, naraguze n'impuzu z'abana ndashira n'abana ku mashuri, kandi simbura isabune. Ndadandaza ibijumbu mu isoko nkaronka irasiyo y'abana, abana twese tukamubese tumererwa neza. Ejo bundi ku mafaranga aheruka twaragiye turakotesha ahantu mu mwonga, twarateye imboga zareze, twarasaruye, ubu twarahumbise ibitunguru tugiye gutera n'ibitunguru. Mera nk'abandi yatugira akamaro kanini cyane kuko umutumba wacu wa Gatete ubu turameze neza nta kibazo dufite. Ego imbere yuko Mera nk'abandi nza kubafasha, mwari musanzwe mubayeho ubuzima bumeze gute nk'abato? Bwa mbere nk'abatwa Mera nk'abandi taraza kudufasha, abana bacu ntabwo biga neza kandi ntitwagira mituweli. Mugu mituweli turayifite, nta mituweli twagira, twataha ahantu habi, ubu dutaha ahantu heza. Ubu twarateye imbere cyane, twari dutunzwe n'ibintu byo kubumba, ariko ubu ntabwo tukibumba. Mera nk'abandi maze kuza twararebye kubumba, dusanga kubumba nta kamaro karimo. Ubu rero twaritejeje imbere, turimo turahiga uburyo bwose kugira umugambi tere ko wo kwaguka, kugira twe turaronka agasabune, turonka n'iby'abana barya. Kubumba twe twarabivuyemo. Mbega utaraje mu mugambi Mera nk'abandi, karabana bariga byari bimeze? Oya ntibiga gose kabisa, oya ntibiga gose. Ubu none ubu n'ukuri turashima, yewe gaye ntiworaba ugeze no muhira usanga ari sawa gose. Mbe noneho umwe wese arikorana canke mwaciye muja hamwe? Gatuje twagiye hamwe nyene, none ubu turi mu mugambi, hari umuntu yaje ubu no gukorera hamwe nyene. Mwagiye hamwe mu gukora ibitunguru, imboga, tugira dukora imboga, tuca tugira neza ibitunguru tubirime. Umugambi Mera nk'abandi urawuzi? Umugambi Mera nk'abandi ndawuzi kuko waranshikiriye. Uzi kwiki wakufashije? Icyo wamfashije warampaye imfashanyo y'udufaranga gushikana n'uyu munsi. Waguhaye udufaranga tungana gute? 40 mu mezi 2. Utararonka ayo mafaranga wari usanzwe ubayeho ubuzima bumeze gute? Uko nari nsanzwe mbayeho nabi. Uwo muhira yaritunzwe no kuza ararondera ikintu cyotunga abo bana no kuja ku ishuri, bamwe byari byarase kubera nyene umuntu taronka imirire, akarongwa aronke n'imyambarire yo kugira ngo abo bana baje ku ishuri. Yaranyaranya yari akaza yiruka ca hirya ca hino kugira ngo abo bana turebe ukuntu bo kwiga. Burya niho yaje kugaruka avuye kurondera ubuzima, asanga umugambi Mera nk'abandi, Imana yarawunyakiriyemwo. Ashitse ego umaze kuronka ubwo buryo bwo muri Mera nk'abandi, nigiki washoboye kungura mu buzima bwawe? Icyo nunguye, abana barasubiye ku ishuri, nari narabuze mituweli yo kugira ngo bivuze, niyo nabanje kuronka ubwa mbere. Agashambara sinagira, n'abana urumva ko batagira, ariko gushika ubu byose butwara birose. Ikintu narose sinagira aho ndima, ubu nararose iparasera, ubu ndafise igare naguze 150, n'iparasera naguze 400, eka ndafise n'akabutika aho mu nzu ndonderamwo ubugari bw'abana,
n'umwenda n'iki itari cyo cyose nta na kimwe nigera nifuza. Ku ibanza rya mbere turonka ayo mafaranga narabanje ibihumbi 200 baduhaye 40 by'iminsi mikuru baduhaye, naciye ndayakuramwo ibihumbi 20 ndabigura ingurube, ibindi 20 naciye ndabikuramwo mituweli yo kugira ngo abana baze baraja kwivuza nanjye nivuza na se w'abana yivuza. Ayasigaye naciye ndonderamwe imyenda y'abana n'udusandari basubira ku ishuri. Ubwo yangurube narayiragiye, maze kuyiragira imaze amezi 4 naciye ndayigurishije bampaye ibihumbi 60, ca turonderamwe ibindi bintu twikenuramwo, naciye mbanza ngura amabati 4 ca ndagerekako. Ubwo haciye hagwamwo ayandi mafaranga baturungikiye mu kwezi kwa kabiri ibihumbi 40. Babiturungikiye naciye nkuramwo ibihumbi 20, ca ndagenda ndabiguramwo imbuto z'imboga. Nitwa Mukasanga Korodine, nkaba nturuka hano mu Marembo, agacimbiri ni Marembo, umutumba ni Marembo, intara ni Kirundo, izone ni Gisenyi, komine ni Busoni. Yego usanzwe wubatse? Ndubatse. Abana bangahe ufite imyaka ingahe? Mfise abana 2, nkaba mfise imyaka 26 ndayujuje ubu. Yego tugusanze hano ufise igikoresho uri kurakoresha, hari ico bubizi ko byo bisa bisanana n'umugambi mera nk'abandi? Mera nk'abandi ni kuri yankuye ahantu habi. Nk'ahantu naba ngaha je narishumbye, kuko impamvu narishumbye twari dushumbiye mwene wabo, mera nk'abandi maze kunshiramo nca ndonka udufaranga, mbanza ngura hano abariho tuba, nca turaronka twaguze 100 ibihumbi. Hanyuma rero nca tuyiga ubundi buryo turubaka. Aho nahambere novuga ati mera nk'abandi yankuye. Ikigira kabiri twarongeye turagira kandi gashira hamwe nyene mu mahera muri mera nk'abandi, baransondera incangura agaparasera. Ako nakubundi agafise novuga ati mera nk'abandi hari icyo yakoze. Wakaguze ngahe? Nakaguze 200 gusa twarahize utundi dufaranga turateranya. Ikindi kigira gatatu, ubu ejo bundi aho baduhereye ayo mahera 80 twaraguzemo n'akadivitizo turaraba n'abandi babanyi, kuko nanje iryo terambere iwanje nta n'iryo nenzi ko nzopfa ndanaribonye. Bujyanye n'icyubahiro Petero nkuru nziza yarakoze. Wakaguze ngahe? Wakaguze 80 ibihumbi. Yego. Ikindi nacyo naraguza agahene ndakagura ibihumbi 30. Ubu nditeze yuko n'ibindi bizoza mu nyuma, je naje nzobasha kuguma nzamuka. Ego hari abantu bashaka kubafata uburyo baronse bakabufata nabi, wewe nk'umwe umaze ko umaze uwo bahanura iki? Je nabahanura yuko boza baraziganye nabo bakagira ikintu bakoze bazoguma bibukirako. Iyo mashini uri kurakoresha nayo wayikuye mu mahera wakuye muri mera nk'abandi? Aya baza barampa 40, mbanza ndayabika, kujya naho naguma ndondeza ubundi buryo, bampa iki nacyo twaciye tugikuriye mu marangara bakigura 120, naguma mpiga umuntu ambikira w'umugenza ambikira, nayo nanduruka ndayaronka kuko yo bampa sinaguma ndayajya. Rega none wari uzi gusona byari. Wanaciye mpiga umuntu aranyigisha, ubu nyene mwayo mafaranga. Ubu rero ninamara kubimenya bakaguma bampa nzomwishura mwa bwa buryo bwaho navuze ati buranyigisha ku ideni. Uno musi uraba ubona wunguka gute? Ubu ku munsi ndashobora kuronka nk'icyatanu kubu ni habi. Ubu nyene urabona ubu ni mu kwa kane nako amahera nabi. Igiki usaba mera nk'abandi? Cyasaba yuko yoguma nyene dufasha kugira ngo umuntu aguma aronka nyene akarasi. Mbabare Marisiyana. Wewe uti uba muri inzu? Byagenze gute ubahe? Nabuze gifasha. Aha hantu hahora habande? Urumwe ntabana mwabana? Ndabafite. Mwabana n'abana banga? 2. Ubure kugira uve muri inzu ibyagenze gute? Kugira mve muri inzu. Cyene ubuni kuki? Kasiyo ntiba ijambura hijeje naciye mbamwe nanka koyo mitano. Ubahena.
imbaja muri iki iryo nzu wayubakiwe nande mera nk'abandi yego vyagenze gute kugira bagufashe kugira ngo bamfashe nani yandikishije nyene ndategereza ngira ngo baranyibagiye mara umwanya nkanumva barashitsiko baguhaye amabati angana ntarura atandatu yego niwe wayiguriye mugabo yego yavuye muri ayo mahera nyine niwo mugambi wa mbere umaze gukora utanguye kuronka ayo mahera yemera nk'abandi yego kwiduza naho vyagenze gute kwiduza mukuru w'agatumba nyine niwe yafashije ahamagara nyine abanzanira ibiteretse arazana atura ya mahera nyine agenda aragura amabati acarakomera none mera nk'abandi harico ikindi uyisaba ndacayisaba da numva ko nacyo nigwana ko kuri iyo nzu ko nari babajiwe n'iyi nzu hari agashambara ndagura abazanye uyu mugambi none nakahe kajambo ushobora kubabwira uravye aho bagukuye naho bakugejeje ubu yeme ntacyo nubona nobashimira imana niyo yobashima kandi ikabahemba yego yego hama ubona mu minsi iri imbere uri utegekanya kuba uzokora iki kugira ngo bandanye witeza imbere uve mu buzima rusanzwe urimo nokora nyene mbona ikintu kifasha nokora yego nk'umugambi woba ufise mwino minsi wumva ushaka gukora ni nk'iyi turafite ishyirahamwe bashaka kuduha ndose kibifasha nanjye norikurikirana nomuhanura ngo akurikirane uwo mugambi wamera nk'abandi kubera yuko ari wumvuye hasi kandi nari bise abana bubatse mugo nkaba ndahakonamera nk'abandi nsubiramo mumbarira akazi namwe twitwa gute je sanzwe amazina yanje nitwa Harerimana Consolata nkabasanzwe ndi mu yefukare wa Uniproba mu ikomine yacu ya Busoni serukira imiryango y'abatwa tusanze ni he aha nkaba mba ku mutumba wa Gatete agacimbiri aha turi bahita mu Kiseke zone Gatare komine Busoni ntara ya Kirundo ego musanzwe muri bamwe babaronka uburyo buvuye mu mugambi mera nk'abandi ubwo buryo gwamaze kwafasha iki jewe sanzwe ndi mu mugambi mera nk'abandi uramaze kufasha ibintu byinshi cyane nagiye mu mugambi ifise abana biga batandatu bari ku ishuri umwana umwe yiga mu wa 12 ubundi mu mwaka w'8 byarangora kuronka ndi forome ariko ubu ntibikingora nari sanzwe ndi umuntu nkenye ariko ubu ndabona ko bigenda neza kubera uwo mugambi iyo ndoshe udufaranga ndadukoresha mu muryango bikagenda neza tenko ku miryango y'abatwa uwo mugambi mera nk'abandi utaraza ndi mutwakaza ko dutunzwe no kubumba twarayirerana inkono muga kubera uwo mugambi umaze kuza urumva natwe turi mu bahembwa muri ya mezi 2 two dufaranga twadukoresha dufaranga twambe nabanje kuronka sinenze kwambara agatenge keza nk'abandi nabanje ndagura agatenge keza k'ibihumbi 200 ibindi 200 navyo ncandagura ibikoresho byo mu rugo ubukurikira twaciye tuje hamwe n'abandi amafaranga ya mbere narose naciye manza ndagura ingurube ayagira kabiri bongeye kuduha ncandagura ihene ubu nayiramaze kubyara kabiri ingurube nayiguze amafaranga 30 ihene nayo neneguze amafaranga 58 mugandavye uyu mugambi mera nk'abandi niwo mugambi wa mbere twabonye nk'abatwa twarabonyemwo byinshi kuko ni nawo mugambi wa mbere waje wiyumvira imiryango y'abatwa haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine no ku mitumba niwo mugambi twabonye mu gihugu cyacu cy'u Burundi waje wiyumvira ku miryango y'abatwa kugira dutere imbere.